Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nkuko bisanzwe biri mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, uko amezi 3 arangiye bari ku kivi, abashingamateka n'abakenguza amateka barafata karuhuko k'ukwezi kumwe. Yamara ako karuhuko sakanya ko kuryama, ahubwo n'umwanya mwiza wo kuba hafi y'abene gihugu babatoye, bakabatera intege mu kurangura ibikorwa by'iterambere rusangi, babahimiriza kandi gushigikira imigambi n'intumbero vyashizwe imbere na leta mvyeyi, leta nkozi. Ni muri iyo ntumbero kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku rya 12 Munyonyo uyu mwaka wa 2022, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yagendeye intara ya Muyinga, aho yaharanguriye imirimo itandukanye. Mu gihe urumuri rw'amahoro rwari ruko rurazunguruka igihugu cose, rwigina amahoro yabonetse rwongera rumurikira ibikorwa vy'iterambere, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarifadikanije n'indongozi zo mu nzego zitandukanye zo mu ntara ya Muyinga asanzwe avukamwo, hamwe n'izindi mvukira zirangurira imirimo ahandi mu birori vyo kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara ya Muyinga. Hari ku munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi Munyonyo uyu mwaka wa 2022, bakaba bagwakiririye ku rugabano rw'intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo ahitwa ku Masanganzira. Baciye bagana ku mugwa mukuru w'intara, ahariko harubakwa inyubakwa igeretse 4 izokoreramwo buramatari hamwe n'ubundi buzi bwa leta mu ntara. Uwaserukiye intwara rumuri yasabye ko indongozi zofasha bene gihugu kumenya neza icarico itunga rusangi kugira barikunde kandi barizigame. Mwijambo yashikirije, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaribukije ko iterambere rifatiye mu kwitunganiriza neza ivy'igihugu, ati urumuri rwaje kumurikira itunga rusangi ry'intara. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana akaba yahamagariye abene gihugu bo mu ntara ya Muyinga kugwanya urudandazwa rwa magendu kuko bihombesha igihugu n'imiryango. Turashimye cyane rero ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yama yarivumereye ko umwe wese ahari yo bungabunga amahoro n'umutekano kugira ngo duheze dushike kw'iterambere rirama, umunwa wose uronka iki, umunwa wose uronka iki, umufuko nawo. Ivyo rero ntibikunda ko tubishikako twebwe nyene tutavuye hasi ngo twikorere ibikorwa vyacu, dukora ibikorwa rusangi ibitwarimwo. Iyi nyubako turashima cane nyakubahwa buramatari yatwibukije twimaze imyaka 2, ariko murabona ko igeze ku rugero rushimishije. Turashima cyane ko intwara rumuri ndibaza ko ari ubwa 2 cyangwa ubwa 3 bahakorera. Murumva ko mutera intege abanyamuyinga. Turashima cyane ko indongozi z'Imuyinga iki gikorwa zakigize icazo. Turashima cyane ko mwebwe abene gihugu umwe wese akora uko ashoboye kugira ngo ibi biro ejo tuzobe tubikoreramwo, ejo tuzovyakiriremwo abaza kutwitura, ariko kandi tuze twereke n'urwaruka rudukomokako kuno munsi twagize ico dukora, kwaho twari turi twagize ico dukora. Nivyo nyakubahwa buramatari yavuze ko ibigikenewe ari vyinshi kandi turabibona. Dusabe n'ubu ntiducike intege, umwe wese ahageza, uwutanga amaboko atanga amaboko, uwutanga agasenyi atanga agasenyi, uwutanga udutafari atanga udutafari, uwutanga uburyo kubera ko ariko uratashoboye kuhashika atanga uburyo, ariko umwe wese abikore nk'uko iki civugo badutoreye kibidushikiriza. Umwe wese abikore azi yuko ikizova mwategereza kuzokibungabunga. Ariko kandi naje no munsi simpava mvuga amajambo menshi uretse gusubira gusaba indongozi kuva kuri nyumba 10 gushika kuri buramatari, ndiko ndavuga muri ino ntara ya Muyinga, mufashanye kurwanya fraude kuko turavyumva ko fraude yasubiriye kuba nyinshi.
turabyumva ko imiryango iri kwiriyambura utwo babize batujyana hanze, ntiduhurumbire ifaranga ngo ejo mu miryango tuzobura icyo tugaburira abana. Si byo ga yewe? Kuko mu gihe twabura icyo tugaburira abana twosanga twisamburiye ko nk'impene. Icyo rero sinifuza ko abanyamuyinga cyo bashikira. Ndasubiriye gutera akamo rero ababijejwe bose bagerageze kugira ngo ibyo bijyanye na fraude bihagarare. Bavuye ngaho urumuri rw'amahoro rwaciye gwerekeza mu ntara ya Karusi, aho abanyakarusi bagwakiranye ugweze ku rugabano rw'intara za Muyinga na Karusi. Hey. Okay. Ngaho nyene mu ntara ya Muyinga ku munsi ugira kabiri w'urugendo yarimwo, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye komine ya Giteranyi kwirabira aho ibikorwa vy'iterambere bigeze. Aho ni nyuma yaho hari haheze umwaka n'igice yishikiye muri iyo komine, kandi akaba yari yarabonye ko hakenye cane inyubako rusangi, akaba yari yasize abateye intege ngo batangure kwijukira iterambere rusangi. Kakaba rero karakaryo ko kwirabira icavuye mu mpanuro yabasigiye. Ngaho rero mu Giteranyi icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaciye agendera ishure shingiro rya Rubenga ryaguwe rikongerwa ko ibirasi 9 hamwe n'uruzitiro rwubatse ku buryo bwa kijambere. Ico gikorwa kikaba catwaye imiliyoni z'ababa 500 z'amafaranga y'amarundi. Yaragendeye kandi ishure shingiro ryegukira Eklezia Katolika rya Giteranyi ya mbere, naho hakaba hariko harongerwako ibirasi 12. Ikirasi kimwe categekanijwe gutwara amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni 30. Ayo mashure akaba yose azoba arimwo intebe n'ibindi bikoresho vyose ku buryo azohita yakira abana ahejeje kubakwa mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka nyene. Iyo migambi rero yafashwe mu mugongo n'ikigega c'isi yose gishigikira iterambere ry'amakomine kibicishije mu mugambi Prodeka. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaciye aja kugurura inyubako rusangi 2 zafashwe mu mugongo nazo nyene n'ikigega c'isi yose kibicishije mu mugambi Rusumo, zubakwa n'ishirahamwe Initiative du Bassin du Nil. Inyubako ya mbere ni ivuriro rito rya Bugoma, yigira kabiri nayo ikaba ari ishure ry'imyuga rya Ruzo, aho baciye baronswa ibikoresho vyankenerwa nk'imashini zo kubarira, ibikoresho vyo guteka imikate, imashini nyabwonko n'ibindi. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana yasavye ashimitse ko bobungabunga iryo tunga rusangi na kare n'ijyabene gihugu nk'uko ari leta nkozi. Yarateye akamo abanyeshure bazoramura kuri ayo mashure ko boca bihutira gukorera hamwe mu masosiyete koperative, ati na kare ukuboko kumwe kwifasha kwiyaga ntikwimara ubugi, aho bikazoca biborohera mbere no kuronka amadeni muri banki y'ugwaruka yamaze gushingwa. Hari abo twasanze bariko barashona n'umwete mwinshi, hari abo twasanze hajya mukorera imikate. Tubasabe nimwaheza kuronka ubwenge, kuronka ubumenyi, muzoce muja hamwe mu makoperative. Murazi ko ariyo ntumbero ya leta mvyeyi leta nkozi. Muje mu makoperative mukorere hamwe, gutyo niho muzoronka n'abashobora kubasahiriza. Gutyo niho muzoshobora gushira hamwe inguvu, mushobore gufata novuga ingurane. Murazi ko leta mvyeyi yasizeho ibanki y'ugwaruka, ishiraho ibanki y'abakenyezi kugira bashigikira bene gihugu kwiteza imbere. Ariko ivyo ntibikunda mudasize ingufu hamwe.
nimwaheza ntimuzogende kumwe wese aje ukwiwe aho bizogorana kuko ukuboko kumwe kwifasha kwiyaga mugabo ntikumara ubugi. Muzoje mu makoperative mukorere hamwe nimwaheza niho muzobona ko ubumenyi mwakuye ngaha bugize ico bubafasha. Komine ya Gasogwe nayo nyene yaragendewe n'icegera ca mbere cyo mukuru w'inama nshingamateka aho yabonanye n'abategetsi b'indongozi muri iyo komine. Mwijambo yashikirije akaba yashimikiye hanini kwiterambere rirama ry'umukenyezi hamwe no gukingira ibidukikije, aho yabibukije ko uburimyi n'ubworozi ari byo mushinge w'iterambere nk'uko leta nkozi kandi mvyeyi ibihimiriza. Yongera kandi ahamagarira abakenyezi kwijukirana ntaryo kwitoza no gutora mu nzego z'intwaro kuko bibaha kwinjira mu nzego zifata ingingo. Umuryango udakomeye, umuryango udafatanye mu nda, nta mahoro aba ari aho hantu, nta terambere rishoboka aho hantu. Umukenyezi ni inkingi y'urugo, kandi abakera baravuga ngo umuhusha atunga ahushiki ahusha umugore. Ngira Imana kumuvyumva. Tugende rero tube by'ukuri inkingi z'imiryango yacu. Bajya tujejwe ku mitumba ibi turiko turavugira ngaha tuzofata akanya nabo tugende tubiyange. Ntibigume ngaha gusa, tube inkingi z'imiryango yacu. Ndongozi muserukira abandi, burya bafashe amajambo imbere yanje babivuze, hariya ku mutumba muhimiriza abakenyezi ku buryo ikintu cyose kibonetse gisaba ko yitoza. Naheruka kubona narasimbiye mu kanya gatoyi muri bimwe nababwira by'uko aserukira abakenyezi bo muri ibyo bihugu. Narashimye ko nasanze ho batubwiye bati twebwe abakenyezi imbere bariko baraja mu bibanza bikomeye bifata ingingo. Mushikiranganje wa mbere wabo n'umukenyezi, urongoye inama nshingamateka n'umukenyezi, icegera c'umukuru w'igihugu n'umukenyezi, mu bashikiranganje barimo abakenyezi benshi, mu nama nshingamateka uko nyene. Ariko batubwiye ati bikunda ko umukenyezi guhera hasi yumva nawe ko ategerezwa guhiganwa yitoza. Ivyo rero natwebwe aha mu Burundi twoshikako mugabo uko tubitoza. Mugende hari imitumba 29 igize komine ya Gasogwe n'imiburiwe tuzohure nk'icumi mu ntango tw'icumi. Tube ivyirore aho turi, tuburorero bwiza aho turi, tube abakozi aho turi, hageze kwitoza twitoze aho ndazi ko bizokunda. Yabahamagariye kandi kubahana hamwe no kwishira no kwizana mu muryango hagati y'abubakanye kuko ari naco kizotuma ikibazo cyo guharika gikunze kwibonekeza muri iyo komine gitera gihera. Mu kumushimira kukungene abitwararika mu gushigikira amasosiyete koperative n'amashirahamwe yo muri iyo komine yabo, abakenyezi b'Igasogwe baciye bashikiriza nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka urupapuro rw'iteka. Muri urwo rugendo yarimwo mu ntara ya Muyinga kabaye n'akaryo kuri nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'abashingamateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara ko kwifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi, aho bariko barasibura ibarabara ryaho bita mu Kizungu muri quartier ya Kibogoye komine Muyinga. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarashikirije ijambo ryo guhimiriza baraho kwitwararika itunga rusangi na cane amabarabara na nyaburya ari yashikana iterambere mu mihingo yose y'intara.
ku gisabo ca buramatari ko bobashikira ku nzego zibijejwe mu kubaronderera imfashanyo yo kubaka mu gisagara ca Muyinga amabarabara ya kijambere amwe bita amapave. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana yabemereye ko azokora uko ashoboye kugira ngo ico gisabo cabo gishikira ababijejwe. Mu ntumbero yo gushigikira gukorera hamwe nk'uko leta y'u Burundi yama yabihimirije muri ico kiringo nyene c'akaruhuko k'inama nshingamateka na nkenguzamateka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaruguruye icese mu gishingo ca nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ibikorwa vy'ikigega co kuziganya no kugurana na Baoba Microfinance. Ico kigega kikaba cashinzwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo abahoze ku rugamba ryitwa Baoba. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe n'abanyamabanga ntunganya bisata. Mwijambo yashikirije nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko inama nshingamateka ishigikira ibikorwa biteza imbere igihugu. Akaba yarashimye ko iryo shirahamwe rigiye gutanga akazi, akagira ko abahanura ko bokwitwararika gutunganiriza neza ababitura, gutyo ishirahamwe rikagira izina ryiza maze rigahurumbirwa. Yaciye atera kamo abene gihugu ko bobafatira ko akarorero mu kuja hamwe na karabarundi baramaze bati ubugirigiri bugira babiri kandi bati umutwe umwe ntiwigira inama. Turateye intege n'abakiri inyuma baje mu makanda ya bagenzi babo bamaze gutera intambwe iboneka. Uko babaye abahizi mu guhagararira amahoro n'umutekano be no guhabuza demokrasi, abariko baba n'abahizi mu iterambere. Turabakeje cyane mwebwe mwafashe iya mbere nk'uko twari tubivuze, tugahamagara hirya no hino abatarishira hamwe ko boheza nabo bakabikora. Nibutse kandi ko ubu butumire twabwitavye duserukira inama nshingamateka mu ntumbero yo gutera intege ishirahamwe Baoba hamwe no gushigikira umugambi w'igihugu wo kwegereza bene gihugu igisata co kubika, kubikura no guhanahana ingurane. Inama nshingamateka isanzwe ikurikiranira hafi yongera ishigikira ibikorwa birangurwa mu gihugu cacu vyerekeye iterambere ridakumira. Arico gituma duhimbawe no gushigikira iki gikorwa c'iteka abahoze ku rugamba bashitseko, mbere ndetse na leta mvyeyi, leta nkozi yama yahimirije duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Mu gihe abene gihugu bagiye hamwe bagashinga amashirahamwe birafasha cane kuko acakora yisunga ivyifuzo n'ubushobozi bw'abayahurikiyemwo mu kurangura imigambi yabo. Kw'izina ry'inama nshingamateka no kw'izina ryacu nyene turasubiriye gukeza abene gihugu bagiye hamwe bakegeranya uburyo kugira bashinge irishira hamwe Baomi rizobafasha kurangura imigambi y'iterambere, ndetse rigafasha n'abarundi bose bazobitura, rigafasha abene gihugu, rigafasha amakoperative azogitura. Turateye akamo abene gihugu bose, haba abo ngaha mu ntara ya Gitega nabo mu zindi ntara, ko bohabonera akarorero keza, nabo nyene bakaja hamwe kanatsinda ubugirigiri bugira babiri, kandi umutwe w'umwe ntiwigira inama. Noneho amashirahamwe niyo azofasha abarundi twese gushika kuri ryahangiro rya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, nyene icubahiro General Evariste Ndayishimiye, rivuga riti umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke ifaranga. Nk'uko nyene icubahiro yama yabihimirije, turi hamwe twese birashoboka
kandi noneho abahoze ku rugamba barahejeje kubitwereka ko bishoboka, kuko twumvise ko umutahe batanguje ari umutahe munini cyane. Akaba yarangije asaba abarongoye ikigega Baobab Microfinance ko bokwisuganya bakazokugurura amashami mu ntara zose z'u Burundi no mu makomine yose kugira bapfunyirize urugendo ababitura, nk'uko mu civugo dushigikirane mu iterambere ridakumira biboneka neza ko atamwene gihugu numwe bashaka gusiga inyuma. Mu gihe c'akaruhuko k'abashinga amateka harashobora kuba ikiringo kidasanzwe bita session extraordinaire mu rurimi rw'igifaransa. Iyo nayo ikabitumwa ko bisabwe n'umukuru w'igihugu canke abashinga amateka barenga ica kabiri c'abagize inama nshinga amateka ku rutonde rw'ibiri kuvyihwezwa gusa. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rikaba ari ryo rishinga igihe iryo sasa ridasanzwe ritangurira n'igihe riherera. Iryo naryo rikaba ritarenze imisi 15 nk'uko ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Muri iki kiringo rero c'akaruhuko k'abashinga amateka, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratumye ko ikiringo kidasanzwe c'inama nshinga amateka session extraordinaire mu itegeko nimero 100/145 ryo kuwa 11 Munyonyo uyu mwaka wa 2022 hamwe na nimero 100/147 ryo kuwa 14 Munyonyo uyu mwaka nyene. Iryo sasa rikaba rifise ikiringo cyo kuva ku igenekerezo rya 14 gushika ku rya 25 Munyonyo uyu mwaka nyene. Mu bikorwa bitegekanijwe muri ico kiringo harimo gutora umuhuza w'abarundi. Arico gituma ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 Munyonyo inama nshinga amateka yakoranye kugira bemeze umuhuza agira gatatu w'abarundi. Muri iyo nama ya bose umukuru w'umugwi washinzwe n'itegeko rya nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka ryo kuwa 10 Gitugutu uyu mwaka kugira wiga amadosiye y'abakandida bahiganirwa ikibanza c'umuhuza w'abarundi yarashikirije icegeranyo c'ingene ico gikorwa cagenze. Abakandida 13 nibo bashikirije amadosiye yabo kugira bahiganirwe ikibanza c'umuhuza w'abarundi. Inyuma yo gusuzuma amadosiye yabo hamwe no kwiga vyimbitse ingene babunwa mu kibano ivyo bita enquête de moralité, abakandida bane gusa nibo baciye basigara mu ihiganwa. Abo nabo ni Mazimpaka Issa Desire, Kanyana Aimé Laurentine, Maître Giswaswa Evrard hamwe na Honorable Samanda Jean. Inyuma y'ico cegeranyo igikorwa nyezina c'amatora kica kirakurikira, abashinga amateka bakaba batoye mu ibanga. Kanyana Aimé Laurentine. Kanyana Aimé Laurentine. Kanyana Aimé Laurentine. Kanyana Aimé Laurentine niwe yasumbije abandi ku majwi 109/120 gutyo ababaye umuhuza wa gatatu w'abarundi. Ahejeje gutorwa nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yaramukeje yongera mutekerera impanuro. Ico twovuga gusa nuko aho bari canke hariko baratwumva n'abarundi bose bariko baratwumva. Iyo Imana yongeye ikizera umuntu acamenya ko n'Imana nayo imwizera ko byinshi, imusaba byinshi. Inama twomugira rero ni ugusaba Imana kugira ngo imumenyeshe aho yoshira inguvu nyinshi, ayisenge cyane muhuza w'abarundi, asenge Imana cyane kugira ngo imumenyeshe aho yoshira inguvu cyane. Twama tuvuga tuti iyo ubonye bwira ugaca ni ugusaba Imana ukayishimira, kuko uko bukeye niko ibigufitiye imigambi mishasha, iba hari ibyo ibifise yifuza ko worangura. Muri kino gikorwa rero tumusaba ko yose nyuma kugira ngo
buri gitondo asaba Imana kugira ngo imubwire imigambi imufiseko kugira ngo nawe ace akora koko ace yuzuye iyo migambi y'Imana agenda mu murongo utumbereye tout droit. Bikaba vyitezwe ko umuhuza mushasha w'abarundi azorahira ku munsi wa kabiri kw'igenekerezo rya 22 Munyonyo uyu mwaka kugira abone kwinjira mu mabanga. Aha hakaba ariho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.